Yesu nashimwe. Yesu ayabikike. Nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ineso ndikupushani mu izina la Yesu. Tugiye gutaturamukanye ye. Ichezoti upushane. Yesu abahezagire. Yesu akutandizeni. Mbere nanje singiye guteba. Ineso sinenda kuchedwa. Ariko ngira nongereko. Koma nifuna nikepo. Nkomeze kugurura. Kuri bomwe basegura. Ko mwumvise ko inyuma hari umuvyeyi karaza. Ifuka mambera kutikumbuye kuri makuru. Rero twebwe turiko tugenda tumucira inzira. Isetenda tipanga njira. Kandi ntabwo tuja gutevya. Iponso sitichedwa. Reka ndabasabe twihute cyane. Nikupemperi tende mwamsanga. Ngira ngo imyidondoro namaze kuyigira. Nizindika kutina zipchita introduce. Twihute muri kino cete ca kabiri Petero yanditse. Tiende muri buku yomwe Petro. Cete ca kabiri Petero yanditse bice bitatu. Petro wa chibiri. Bice bitatu. Chapter 3. Duhere kuri no murongo. Dusoma muri murongo wa gatatu no wa kane gusa. Kizawerenga verse ya 3 ndi ya 4. Petero wa kabiri bice bitatu murongo wa gatatu no wa kane. Amajambo y'Imana aravuga ngo irya mbere mukwiye kumenya nuko mu misi yerezo hazoza abacokorani bacokorana bakurikira ukwifuza kwabo babaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se kukubereye kera kukubereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byamye uhereye kukuremwa kw'isi. Amen. Amen. Kadushireko amajambo y'Imana ari muri Timoteyo wa kabiri. Kiberenge Cete Paulo yandikiye Timoteyo. Second Timothy. Cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Second. Dusome bino bice bitatu. Chapter 3. Bino bice bitatu. Chapter 3. Duhere ku murongo wa mbere. Tiza yambira ku ndime yo yamba. Ndaja gusoma nihuta. Tizawerenga machangu. Ibibi bizoza mu gihe c'iherezo. Ariko umenye yuko mu misi iherezo hazoza ibihe bigoye. Kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera. Birarira, bibona, batukana, batumbira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi ibirandamuke, abikacisha, bakunda ibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kuba Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wame ubatera ibitugu kuko muri bo hari n'abagabo banyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa n'ukwifuza ku buryo bwinshi, bama biga ariko nawe bashobora gushitsa kukumenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko nabo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye mu bwenge babaye ibihombe ku kwizera, mugabo ntibazoshobora kurengaho kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko bw'abandi bwagaragaye. Amen. 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 Reka dusheka amajambo ahereza byahishwe Yohana. Sinteba nubwo tari amajambo menshi, sinteba mfise ikintu kimwe nshaka kuvuga. So sitizachedwa urutabereka mawambiri. Byahishwe Yohana ibice 22. Chivumburiso 22 ku murongo wa 17. Ndi verse ya 17. Byahishwe Yohana 22 murongo wa 17. Kandi mwemu bona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakire amazi y'ubugingo ku buntu. Amen. Amen. Naya majambo y'Imana ngomba ko tuganirako. Navuze ko naja guteba, ariko rero ngomba ko tuganira ibintu. Hari ibintu nshaka ko tuganira muri amajambo y'Imana, ibintu bisa n'ibimenyetso biranga igihe c'iherezo. Twumvise ukuntu Petero yavuze hano muri aya majambo twasomye.
ndetse si wenyine yafatije na Pawulo bavuga ibintu bizoba biri mu gihe cy'iherezo bagerageza kugereranya ukuntu icyo gihe kizoba kimeze bobo babyanditse kera imyaka myinshi iraheze ariko rero tugomba tubigaruke ko bino bintu kugira ngo turabe igihe turi mu kuntu kimeze. Aha amajambo twasomye Petero yavuze yasa n'uriko aributsa ngo mu gihe cy'iherezo ngo hazoza abantu bacokoranye, ngo hazoza abantu bakurikira ukwipfuza kwabo. Nagerageje kwiyumvira iri jambo, niyumvira ukwipfuza k'umuntu, niyumvira ibintu biba byuganiye mu kwifuza k'umuntu. Hari amajambo y'Imana twasomye muri Timoteyo, niyo majambo yaje twereka ibintu bimwe mu bigize ibyifuzo by'umuntu. Nabyo Timoteyo yabyanditse, bambe Pawulo yabyanditse, agomba kugereranya, agomba kwerekana ukuntu abantu mu gihe cy'iherezo bazaba bameze. Ni bino bintu rero by'ibyifuzo by'umubiri, by'ibyifuzo by'umuntu Pawulo yagerageje kudondagura mu gihe Petero wewe yavuze ngo abantu bazokurikira ukwifuza kwabo. None nagerageje kwiyumvira, tugerageje kuraba iminsi turimwo, tugerageje kuraba iki gihe turimwo, tugerageje kuraba ibihe turiko tugenda twinjiramwo. Ni by'ukuri hari ibintu byinshi biriko bitera biza, kandi rero ibyo bintu twebwe abantu bamenye Imana abatariko baraba amaso biriko bigenda bibatwara bukebuke. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ubundi mu kwifuza k'umuntu, mu byiyumviro by'umuntu, muri kamere k'umuntu hugaraniyemo ububi bwinshi. Amen. Muri kamere k'umuntu wese harimo ububi bwinshi. Ubundi ikintu kiza gusora ububi mu muntu, ikintu kiza kuboha kamere mu muntu, n'agakiza twakiriye gacaniriwe n'umuriro wa mpwemu yera uri mu muntu. Nibyo bintu bigenda bigasohora ibibi by'ibyifuzo by'umuntu muri we. Amen. Amen. Hallelujah. Pawulo yavuze mu gihe cy'iherezo hazoba abantu banegura ibyinshi, banegura ibyinshi ngo bafise ishusho yo kubaha Imana. Amen. Bafise ishusho uri kurabaraba gutya wobihendako, uri kurumva ukuntu bavuga. Iyo muri mu ngoro y'Imana abo bantu wobihendako, uri kurumviriza ibyiyumviro byabo bimwe bimwe, abo bantu wobihendako. Ariko iyo ni ishusho gusa, ni ishusho gusa. Yesu dutabare. Ubundi ishusho ni ikintu mugindana atakiriye mukati muri bo kintu, ni nka pankati, ni monga icyapa, ni monga post, ni housing basi, ni monga housing. Yesu nadutabare. Hari ukuntu kuri bata mu minsi yahera mu Bujumbura abantu badandaza telefoni, ukagura telefoni ku midani hari ururube bashizeho housing hejuru. Amen. Amen. Muri minsi hari ubukristo busa gutyo. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Hari abantu bafise ishusho yo guca bugufi, ariko mukuri kwabo mu mutima ntabwo baciye bugufi.
hari abantu bafise ishusho y'abakizwa ariko ngo ibikorwa bakora birahakanisha uko kuntu bagaragara. Amen. Nigeze kumva agakuru kamwe. Ninambera pili mozi. Yari umwigeme. Anari musikana. Yaba hepfo yacu. Anari neighbor. Narumvise ibyo birantangaza. Ninambera izo zintu zinarinda kwisi. Ngo yarava muhira. Anari kushaka kunyumba. Akabango agiye muri Côte d'Ivoire. Aenda ku school kukupozi. Yagenda pe yambaye ikanzu gerino. Anari kwenda ni dress yako inayofika kumendo. Amen. Amen. Ariko ashitse mu nzira. Akafika mu njira. Yacagenda kuba bandi. Anari kwenda kuri neighbor. Agashaka. Ndi kuchinja. Agaca yambara. Ndi kuvara. Ngufi. Tufupi. Rero twumva ngo bamuteye inda. One day tunavera cyana ari pakati. Tire wa muntu. Tunada watinja muntu. Bateye bashaka bamwiheceko. Na mimba utazibazina. Bamukiriso yamaza gusenga. Uja mu Kristo wamene amabwera ku pepe. Unda naririmba. Uja wamene ayimba. Niwe asambari. Ndiye wamene achita chigoro. Cyane sibyo. Okatena bazina. Cyane bamubeshe. Kapena bamunanizira. Amen. Amen. Ariko yarafise ishusho. Kuma anana fresh. Yo gukizwa. Yotembenuka. Cyari ikintu cy'ikigereranyo. Kinari kitumonga kisanzu. Ariko indana atakiriye. Kuma mukati munari bechitu. Ubundi uko kutuboneka. Mwamene tuonekera. Sitkabukuri. Reka Yesu nadutabara. Noboneka mwose ku mubiri. Noboneka mwose. Idage tudishere wese nkabana bikwica. Mukukuramuza nkaba Yesu ashimwe. Undavye ku mubiri ntugira kungaya. Ukaniangana suga nisure. Mukuririmba ndiyo. Mukwigisha abandi ndiyo. Muguhanura abandi ndiyo. Ariko indani muri je mu mutima. Indani muri je mu mutima. Atagakiza kari. Niribe cy'umuso. Ubundi hari ishingwa bize kutwigisha mu 8. Kuri skuli ya mbere baratikuziza muri biology ngimo muvyibuka. Mu biology. Kiba cy'igitangurirwa. Ukuntu kigenda kigatambika ijya migozi yacu. Mwamene chipanga ija nyumba yacu. Isazi kaza. Kainzi kabwera. Kagaca gafatwa. Igitangurwa gaca kiza. Sky ibwera. Gaca gifata kikanunuza. Ndikubwera ndikuyamba kuka. Ibi babyita repoa. Ibi ndani mu nda yisazi. Bombo biri mukati mu makainzi. Amen. Gaca kigira. Kienda. Wewe uje iyo kakwera ubonenga nisazi. Kumbi ndani. Koba mukati. Byaraheze. Yarapfuye yarumye no kumva. Amen. Amen. Ifise ishusho yisazi. Ariko ntabwo ari isazi yaraheze. Amen. Hari abantu bafise ishusho kubaha Imana. Ariko byari byakera. Satani yaraje. Arabatega. Agenda muri bo. Aranunuza. Bya bintu by'agakiza. Byari muri bo. Arabikurayo. Ku buryo umuntu bumwihweje. Ubona umenga yakijijwe. Ariko mu by'ukuri akaba adakijijwe. Muri we ubugingo bwaraheze. Muri we imbaragiza byaraheze. Asigaye agenda mu byifuzo byiwe gusa. Yesu adutabare. Yesu adutabare. Yesu adutabare. Yesu adutabare. Ariko ngo nubwo bimeze gutyo, Pawulo yabwiye Timoteyo n'abo bantaro bataye ukuri bagahindukira iby'umubiri ngo ntabwo badashobora kurama. Nubwo byo bimeze gutyo, wa muntu uri hano usigabanika kwishusho gusa, agakiza karaguhezemo. Nubwo uri kurirarira, twumvise amajambo y'Imana, hari ahantu utazojabuka. Yesu nadutabare. Hari uruzi uzojabuka. Nubwo uririmba nacyo bitwaye, shaka wigisha nacyo bitwaye, ariko ijuru ni iry'abera. Ijuru ni iry'abera. Iyo tuja n'umukristo kwishusho azoshikaye, azojaye mu ntekijijwe. Nimba uri hano usambana, nimba uri hano usambana, ukabinyegeza ukaririmba, ntibakumenye. Ibimenyetso byose bikuraho. Yesu nadufashe.
Yesu nadufashe ukazimanganya amakuru ntibabimenye mu ishengero ntacyo bitwaye. Yesu arakubona. Yesu arakubona. Yesu arakubona. Nimba uri hano wisambanya, nimba uri hano hari amanyanga uri kurakora, tukubonye gutya tukakwihendako tugira ngo uri kujya mu ijuru, ariko mu by'ukuri warataye inzira. Umva, twega ntitukubona, ariko Imana yo irakubona. Yesu nadutabare. Yesu nadutabare. Abagwa rwaririnze ibintu bigize iminsi biri mu mutima. Bakenyezi, planning familiar. Planning familiar. Ubu bakora ceza umenga si icaha. Kwikingira ofete abana benshi tusaza ucuburi vyubaha Beneta 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 undi mugore nukuri Jesse jewe n'umugabo wanje bagabo muri hano ukunu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ibi bintu muriko murakora, ibi bintu muriko murakorera Mungu, ibi bintu muriko muraboha, aba bana muriko muraniga, abandi bajyageza votema, umwana akuvuka umukeza agasaba inda paraxida ngo ryo ryabaye isanganya ngo reka tumwice akiri uruyoya hariya mumaze ukwezi kumwe bagaca bamwica bakibaza ngo biraheze. Umva nta juru uzoshikamo, nta juru uzoshikamo. Bashaka bikwemerere, ushaka ugendera bikwemerere. Ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko nta muntu yagize planning familiar. Kuribe muntu amena na kitaba planning iteze kubona Yesu, aza kaona Yesu. Nta muntu yakoze planning familiar. Kuribe muntu amena na kitaba planning iteze kubona Yesu, wamena za kaona Yesu. Nta muntu yakoroye inda. Kuribe muntu amena na kitaba mukaja inama mukaca muyikorora n'umugabo ngo nta umva ngo bishitse pare ngo twasamaye bashika mu gatsi tapara rurya ruhinja uja mwana iyo ruri kwa mene ari riko rurataka wa muntu uri hano, iwe muntu amene wa muntu uri hano, iwe muntu wa muntu uri hano, iwe muntu amene turiko turihendako, zinama kuri iwe wakoze ivyaha, warakunze abantu, warakwigiye kwifuza kwawe, warakoze ibintu by'ubuyobe. Twe tukubonye hano kuririmba, tukubonye hano ijengero twakwihenda ntari kuraca. Kuribe kwa mene uye ntari kuraca. Kuribe kwa mene uye ntari kuraca. Kuribe kwa mene uye naho uri kuraca. Naho uri kuraca. Nubwo wiyumya, nubwo wihagararako, ndabizi ijwi ry'Imana umaranye iminsi mwe yamaze iminsi akubwira kw'ivyo bintu utazabishikana mw'ijuru, ariko ugize iminsi wiyumya. N'iri tangazo ijuru uri kuraririmba, ijuru uri kurumva, uri kurasoma, ntaryo uzohonyoramo. Swate sofu ukijijwe ugaca bugufi ukihana. Yesu nadutabare, Yesu nadutabare, Yesu nadutabare, Yesu nadutabare. Hari amajambo y'Imana rero Yohana yavuze avugishijwe ngo yemwe bantu mwe mufise inyota nimuze munywe ku mazi y'ubugingo, ngo numva wese ngo nahamagare ngo mpemu yera n'ishengero bariko barahamagara. Yewe wa muntu unyotewe, yewe wa muntu umaze iminsi mu vyaha, nuze musi y'umusaraba, nuze musi y'umusaraba, nuduce bugufi ibyaha vyawe bihanagurwe, ubundi ukawitegurira kumva inzamba duhaye tugenda kandi tugira dushike mw'ijuru. Ariko ko kuntumetse, uko kuntumetse, ko kunturi ntacyo tushikanayo.
yumvira imyaka umaze mu ishengero, yumvira imyaka umaze warakijijwe, yumvira ibintu wihanganiye, yumvira ubwa wihanganiye, ariko ubu ku musozo uriko urasubira inyuma, wagira uhembwe, wagira utabagwe, wagira uje kuruhuka, ariko raba ukuntu wigize. Enda kanguka, 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 uduca bugufi, Imana iguhabarire. Nubure ibitsibo wakoreye, nubure ibitsibo wakoreye, nubure ibitsibo wakoreye. Wa muntu warusha ukorera Imana, amahera yawe yarakoreye Imana kenshi. Enda nuze witunganye, aho inzamba ucivugira. Nubure ibitsibo by'ubwitange wakoze. Turiko turataha kandi umwami ari hafi, umwami ari hafi, umwami ari hafi, umwami ageze ku irembo, ageze ku irembo. Sinzi ko wumvise indirimbo zavuzwe uyu munsi, ziriko ziratwereka ko ageze ku irembo. Rero wa muntu we, reka kwihagarara ko nuze witunganye n'Imana yawe, naco bitwaye ntararengerana, ariko nusamara, 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 bashaka kuzokwicuza. Kandi uyu munsi arufise amahirwe. Imana ibahezagire abumvise amajambo y'Imana. Mana turagushimiye, haleluya, nuhabwe icubahiro. Turasenze ku gishengero ryawe Mwana, aba bantu wazanye hano, abantu uhamagaye hano, gendera umuntu wese, gendera umuntu wese, umutahuza